Yes ashimwe. Amen. Ndashima Imana kubw'Imana ya repentance, ndashima Imana no kubw'umuvyeyi yaduhaye, ndashima Imana no kubw'abasenzi dufisenga. Jewe mu ndwi iheze narafashwe n'ikintu ndarota. Bantu b'Imana bijya urota biba ari byo. Bijya urota biba ari byo kuko je narose hari umuntu ariko ancumita ikintu c'ihembe mu rubavu, hariho wumfasha amaboko, ariko nguma mvuga nti je ndi umwana wa repentance ntishobora kunshobora, aranzibura biranka, numva nguye ibinyanya, camvyuka hari ikintu gihagaze mu rubavu kandi gwabaye paralize. Hama ndashika ngaha baransengera, bamaze kunsengera nukuri ndabohoka, numva ubuzima, subirana ubuzima. Hama muri iyi ndwi turasubira tugwaza umwana wa mutoyi wanje uburyo budashobotse. Yari umwana umubone amurera yaramusinzirije, bamukurayo basanga yakongataye amaguru, amaboko ariko agira amakonviction nyene, ariko arajugumira, ururimi rwavuye mu kanwa, yari umwana ateye ubwoba. Hama barampamagara, turagenda tugeze kwa muganga bamunzaniye, ariko ndatabaza abasenzi, ndabibwira umukozi w'Imana, ndashima Imana kandi nabo ndabashimiye cyane ko bansengeye. Hama uwo mwana n'abaganga bamubonye baragira ubwoba, ariko hajya umuntu wese atabarana icyo afise. Jewe nari nifitiye wa munyu, ca ndawushira mu mazi, nkiwushira mu mazi ndawumuramiza uko nyene ameze. Wa mwana heze nk'iminota nk'ibiri nza mbona arandavya cararira. Ndashima Imana ko uwo mwana afise mu minota ibiri gusa. Mu minota ibiri n'abaganga bari bumiwe, ariko nta muntu yokomera Imana amashi. Yari umwana ateye ubwoba, amaguru n'amaboko yakongataye, amuteruye wamenga uteruye igiti. Jewe yaranananiye sinamuteruye, ariko baramumfatira ndamusengera, bamwinjiza muri urgence, ndabakwirikira avuga ati muri urgence hinjira mama wiwe, ntinaje naho ntandukaniye na mama wiwe. Canirukana mama wiwe kuko we yari kwararira, urumva nico kigwanisho yari afise. Jewe ninjira ca mfata wa munyu ngura amazi ndanishiramwo, ndavona ijambo ryatuwe kuri uwo munyu niryo jambo risubiza ubuzima uwo mwana. Hanyuma Imana itugirira neza, mbona uwo mwana arandavye, bose barakanguka atanico baramukorera, ararira. Amaze kurira tubona inguvu ziragarutse, arapfunya amaboko, arapfunya amaguru, ururimi rusubira mu kanwa. Nukuri twabonye Imana mu buryo butangaje. Ndirata Imana ya repentance. Hama ndashima Imana ko nakira mama wiwe nawe azemera kuza, kuko ivyo nasenga ntibavyemera, ariko ubu baravyemera kandi baremera ko bikora. Ndashima Imana rero ko yaturinze kumaramara, ndashima Imana ko yaturinze amarira. Ubu umwana ni muzima, arakina, arafungura, ameze neza. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Twongera Imana amashi menshi. Umunyu twawusengeye nk'uko umukozi Imana yawusengeye Elisa, aravuga ni aya mazi yo kuri kino kiyaga atera mu rurazi kandi atera n'uburambu, reka tuyasengere guhera uyu mwanya atanga ubuzima. Acazana umunyu aja ku isoko. Murumva ko umunyu twasengeye uri kurazana ubuzima, nimwe mwawizaniye turawusengera, none urumva kuri kurakiza abantu mu minota ibiri ukacukwira. Ariko Mana dukomere Imana amashi ya repentance. Nawe yaje ngaha anye bibuka bariko baramuduza bamwinziza hajya kuri biro, sinzi uwara umuprotokole umusekretari ngaha ni wewe ninde uri yagiye kumufata ukuboko ngo amwurize numva arako kuko yaramukoze kacabwa ni ntunkoreko, kuko no gukora ko vyonyene vyari kibazo kubera ibintu yarose mwijuru. Wibaze kurota bagucumise hano ukacuvyuka udakoma, umubiri wose nta kintu na kimwe gigira, kibuje ikintu na kimwe, ari uburibwe. Ariko Imana yo mwijuru ntaco bazogutwara kubera dufise Imana ibirema kandi kabikomeza mu izina rya Yesu. Yavuye hano akize yimereye neza. Ndi hari indani namubonye bariko baramuzana, naringize ngo ni nk'umukecuru yagwaye paralize kera bariko barazana. Anshikiriye niho namubonye kariwe, ndavuga ni wewe.
turakubita abazimu none urabona ko ari karashinga intaye dushimira Imana tuyikomera amashi.